ndagusabye ndakwinginze so unataka nini ndakwinginze iyi ngo tuganire ndagusabye kandi ndakwinginze hiyo ni TV gani mbona makamera ni vitu ni kamera yanje je ni gani kubera nahangayitse cyane kuba urabona mvuye mu kinama ni vitu gani ndakwinginze sasa ndakwinginze wowe komentera nabo ndagufukamiye no kuri ndakwinginze kubera bishaka ikiganiro kugira mbonane na Natasha nukuri kwimana hamuto mu kiganiro je ko rino babara cyane kumvuye kure inshuti yanjye sasa Natasha naishi huko oya rega ni mwebwe munshikana atari mwebwe wapi nivyo ndakwinginze eraba ndi mu maguru yawe ariko kweli ndiko ndagusaba ibintu nk'ibi kweli ndakwinginze stop ndakwinginze kweli ni mwebwe munshikana kuko imana ndakwinginze Pause. Ndaharonga kabisa cyane ndi Tanzania ni hapa Mwambie ko yuko stable ya banda Mama yangu mama sawa Ndango stable ni nganga ni hariya Ubukoyo bakiri ngaha bari bamwe ko agomba agenda ni hari pe Mana yanjye mfashe gari ndamusange bro oya Oh bras Karibu bras vitu gani sasa hiyo makamera ni vitu gani unanifungua Ewana mwe mugira abantu no musereka na tavumbu man vitu gani na makamera te oya mfasha kweli stable ndagusabye kweli ndagusabye ndakwinginze so unataka nini ndakwinginze iyi ngo tuganire ndagusabye kandi ndakwinginze hiyo ni TV gani mbona makamera ni vitu ni kamera yanje je ni gani kubera nahangayitse cyane kuba urabona mvuye mu kinama ni vitu gani ndakwinginze sasa ndakwinginze wowe komentera nabo ndagufukamiye no kuri ndakwinginze kubera bishaka ikiganiro kugira mbonane na Natasha nukuri kwimana hamuto mu kiganiro je ko rino babara cyane kumvuye kure inshuti yanjye sasa Natasha naishi huko oya rega ni mwebwe munshikana atari mwebwe wapi nivyo ndakwinginze eraba ndi mu maguru yawe ariko kweli ndiko ndagusaba ibintu nk'ibi kweli ndakwinginze stop ndakwinginze kweli ni mwebwe munshikana kuko imana ndakwinginze ya hawa chamana nite asante sana ndugu twende uwe asante sana brother wanamke wasiwe nani penye na shangaika sana brother sasa wewe uko na problem gani ni problem akona nivumbura kunyu Bati kwa kugira ndaharonge honyene cyangwa ikibazo sasa sasa hii kamera ni iyi kamera sasa vipi kwanza wewe uko fresh ndashimye Imana kabisa ndarushe sana ndugu yangu unachoka ndarushe cyane mvuye mu kinama pembeni ya Sembazile kuri Sembazile sose ko habona amaje hari nyene niyo mvuye imagine hano mvuye no kukurondera wewe kugira ndakuronke naguma telefone ni personnel telefone ni endelea kusema ndabicha ku Star TV yo nakuitikia endelea kusema asante sana Starboy mukuri kw'Imana ndanezerewe cyane kubera ni ibintu bishika gake kubona abo batipe baguye ikiganiro je mvuye mu kinama imisanzu nareshaka yuko tubonana na Natasha kuri bijya bintu nguma nsemerera arazi akazi yatanze jewe ni kuri kw'Imana nguma nsubiramo Natasha ndakwinginze kandi ndabigusabye urugendo nafashe ni rwinshi kandi ni rurerure cyane kuri kw'Imana namfashe kugira tubonane amuha mubonano ndonka ku kazi
Isha kuira tunataka tuanze kazi na tuka kuchukua mikro irahari uko bikose nanje novuga yuko ni poste nabonye kwa Natasha na boss avuga yuko akeneye umuntu agira ane kwanza tubwire umuntu agira ane amufyeta hehe mukwaha uko tayari mapema uzogira gute jewe kweli je fisa system yanje nzokoresha nukuri kw'Imana ako kazi ngumba ndagasaba namaze kuja hirya no hino ariko nkanyumva wowe na kazi ko kumufyeta jewe ebana niko kazi yatanze je ndagashaka ndagakora ayo yogwa yose zoya ayo zoma yose nzoyakira kubera ini maisha bavuga ati nta mungu udakiza kiretse ukuroga no kwibura kiza none abasuma babayeho ndetse n'abarozi barica bakaroga ariko barabayeho iyo babafuye wewe rero uje gusaba kumufyeta Natasha ico ni kintu riko ndasaba kuri kw'Imana atasi umutipe akavide ko akarace ku ihuro TV cyane kwa Miss hariya yego Amisi naramurira no Amisi amusabye ati gaposting naramuririye ndamwinginga mwene data aranyumva Amisi kweli ebana Imana kumwimuheza kumeni we cyane gose iga bakunzi ba Star TV none nk'ubiyo wankubitira ngaha numva ko nari nansi oya inshuti yanje niko Imana hamwe nahahonye navuga icensi nuko nyene usanze nyene ngira ngenda navuga ati ninakubura ndicara bana kona namaze kwamba ntana déplacement fisi ingaruka na hari uje gute jewe naje nugwa amaguru uvuye mu Kinama amaguru nugwa amaguru akubwira ndakuronke kira barabara nagenda amazi kuva mu Kinama gushika ngaha ufashe bajaje ni 3000 uwaje n'amaguru cyane gose uko no kuri je naje n'amaguru sije mbeshire ngo ati oya natigise poli biraboneka no ku maguru ngini yashu yamvuye urabona ino hose kuna aha ni hanagura nshite hajya mvuga ati asad boy ntaze kumbara nkuko usanzwe uri umufani wa Natasha canke wabikojijwe n'ubukene wari ufite bo jewe mu sanzwe narifunze ndi umufani wiwe namwe gusa ntari bwaronka uburyo bwo kuja imbere y'ama televiziyo bambone kinari umufani wiwe nuko gusa ibintu urazi ko bigoye cyane ubuzima bwa misi yose usanzwe ukora bo mu buzima bwa misi yose je nari nsanzwe nkora muri cafetaria musanzwe nkora muri kantine muri Sembazire niyo nsanzwe ngaburira abanyeshuri bawe ubu rero wabonye akazi ka kantine ko ari amahera makuvuga ati jenje kwifyetera umustar mbo ako kazi musanzwe nasanzwe ndagakora nako nyine mubwire Natasha kuno uzobikora mu kumufyeta kugira yumve karitezi wawe urakoze cyane stabo nico ndagukunda mbo je mu bisanzwe ko Natasha kuri hari ako kantu mbo musanze nzogenda hajya ndamwicarika ahantu yinjira ni nka massage nzomukorera urumva yicaye ahantu yamaze kwambara kakayisume kiwe kero ukabona yamaze kwicara ahantu hari pose ahantu hari akaziki kazuki gato keza cyane nkaca nshirako akavandilateri hajya gaca gakubita neza urumva gakubise kajya akavandilateri akayaga kaba gatangiye kugira iki kaba gatangiye kuvuza nawe utangura akazi bo hajya rero hasta boy wewe kuguma bana wewe ngira ngo urafise promise mu mwansi wewe okay sawa hama kaca yicara hajya yamaze kuryama yamaze kugira neza ibintu byiwe yamaze kubifuka fresh mbo canja ndamugira rero neza ntangura ncamfata agatambara kanje kaba kari muri frigo ndagakurayo ndagakuyeyo rero ncamfata system yanje nkoresha burya ibyuma ndabigendana jewe ibyuma byanje si mboni nkuko ugenda na kamera ukagenda na microphone najeyo n'ururimi rwanje burya ntamugudakiretse kuroga okay nkaca ntangura rero kanya agatambara kanje kaba gakanye nkaca ndagafye hajya ndagafyesi hajya ndiko ndagafyeta rero hari utuntu tujya ko hari utuntu tuduherere ngaha ku rurimi sinzi ko tubona hajya ngaha ku rurimi tujya tuntu rero nitwo tuza koza hajya ahantu hiwiwe two tuntu ko ku rurimi ego mugabo rero hari akantu rero kitwa ubwanwa bwanje rero nibyo byuma nyabyo bikwije njangaha ahantu hiwiwe nkaca ndacisha feelings ya rero zicazinjira neza fresh Natasha gacasinzi Natasha hariya muzungu yo gukubita musa bo mu bisanzwe rya muzungu we nakazi zo bikora we nakazi niko ndakora
aka musanzwe ni nkuko yo nyangaje ajya muri Hotel du Lac Tanganyika akavuga ati uyu mukozi wanje uzozuramwo uzozuransieta je nta kibazo kuko je ndiko ndondera ubuzima kandi uri n'umufana wiwe cyane gose cyane gose. Okay, usaba iki mu majambo makere kugira uze kuntera kumvumbura ayi aba narumenyesha makuru nakenda kwitwara mbwa ko yanda bimenyereye nibisaha no kuri kumanugwiza neza nshuti yanje kuko igajana nawe ubona ko nasi kuguru kubaronka mwebwe ni je nta muntu yigera zakunda ubunye nyene je kugira honyene aha gusa baguma bambwira nabo nagenda mbaza je no kwa Starboy eba bambwira ati muhungu nubuza kugenda ujya mutipe sinzi kuza kumuronka amara jewe ndamuronke ndamubure ndaterama kamera yanje nayifise nayikotesheje bahungu je murazi habo mu mujamagara yamenye ko atanga kamera ndabo yaje yemera araja kuyikota zayizaniye kuko yarazi waruzi canke waruzi ko hava havuza nka cyenda kugira atanga kamera mfise ego nivyo vyiwanye kubera nivyo mwitwaza je nta kamera mfise birazwe birazwe ko kamera mfise nakoresha izo banije canke izo nkoteshe mbo imani zo gufasha izoronkeje wawe nawe wovuga atakazi rero uri tayari mbo akazi je ndi tayari Natasha para kazi ujamaa vrema kutoka Kinama tena Kinama ndio kwa Natasha mapema ntaba wasangari wa telefone Ezi nimero nazanze aya wasanga atariyo uko biri kose anatoka Kinama kandi Natasha no mu Kinama anatoka Kinama nakuwa na mguu yakabika aje gusaba kazi Natasha ko kugufyete no mukwa genda kwingiye ariko mukwa mgache nyamu ameze fresh oya naje hameze fresh yo sinzo kuna asha yo ngira ngo mugana mahera ngoti ko oya none ko rakazi no kumbwira ndagufyetura oya je sindimwe namara mfite okay uko biri kose nibaza ico wasavye ni iki cyuko ushobora kuronka Natasha kuri umunsi mbona kuri kwimana je niko ndamusaba Natasha no kuri kwimana unoza kugenda n'amaguru tugende basi kugenda oya reka ndabisabe kwanje ndamuririre okay muririre kama kuko ibishobisho ndabifise ne waranafukamye hariya vyerekanye nta cobuza ko namufukamira okay Natasha no kuri kwimana ndakwinginze kandi ndakwinginze ko umufashe mumubonano kugira tubonane kugira ako kazi ndakaronka Imana Starboy je ndiko ndabisaba kandi ndakwinginze nimba ufise nimero yo ushobora kumutelefona kugira ngo nimero biragoye ariko ikiganiro araza ukibona kubera asanzwe akurikirana Starboy bakoze cyane n'ukuri kwimana ikiganiro ndagishirako mu kanya mu musayi imekizo bakigiye ubukoze Starboy ni Natasha ndakwinginze ndakwinginze kandi ndakwinginze ndasubiyemo ndamwinginze woshaka kumuvyeta je nakundi ako kazi gusa kambe nkuko yabipostinze naho nyene nakundagira naho ndaje bose namaze kugenda make nakundagira kugira ngo mumubona wewe wishakira umuvyete gusa je niko kazi nshaka ntabindi nukuri kwimana kandi muzoba mukoze cyane mumushikanire ubu butumwa umuntu wese yobazi ari hamande yiwe ari hafi wiwe n'akanimero kanje ndagasiga kugira ngo Imana aliye umukorerako ako kazi ndakaronka tunapigika ndugu yangu tunapigika nataka dili tu nataka dili tu nipate hiyo uko biri kose kigana naza kukiraba na Instagram naza kugishirako ndamutaginga ndaza kubibona kandi ndazi ni yakurondera tuzogera tucyanye nta kibazo uzobukoze cyane Starboy ni kuri kwimana wajya tukazi ni kuri kwimana uzobukoze cyane Natasha uravyumva umusore wanyu ari mu kinama nayo ngashaka gutera imbere buryo umuntu ashatse gukura amaboko mu mufuko agashaka gukora nuko abashaka gukora kugira ngo kanoti bavuga udakoze ntakaje rirashaka gukora kugira afungure ariko mu gihe adakoze nibaze ko atazojya ariko mu gihe adakoze ntazotera imbere ariko no mwako kazi ko kugufyeta hariya mu kwaha hariya nyene hariya ucubumva ni fresh azoza reka renda gushimira bro n'akanimero kanje no kibagira kigatange na 67 89 23 88 67 89 23 88 izo nizo nimero zanje tugende rero tugenda guherekeza impamvu zimira kubera nabonye ko ari akubonye uko biri kose rero abakunzi ba Star TV uno mu brother ishakira kwiyongera mu kwaha abandi bagonka ku minwa wowe ngo ashaka konka mu kwaha
brother gajene ndagusezeye ko sinshaka kuja ngaha mwibarabara ariko biri kose nibazi ko bizogenda ko zizovyakira je ni kuri kwimana urakoze Natasha nyumvi yari hose kandi nawe ndagushimiye cyane iki kiganiro mugishikane aho uragishikana nsijari bro Imana igweza kiririye amen amen okay uri munsi umbwira ati uri Star Boy cyenda guha address ucuza no mubaje bawo ko nanyambari aje nari cyumutse barako ari ngiye ari urakoze cyane okay kwa sasa yego amabaye yego